Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi mwese ba radio RPA ry'Abanyagihugu, turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro mu mwaka wa 2026. Kaze mukurikire amakuru twateguriye, ndahera kuri bikuru bikuru yagize. Ishirahamwe abagabo mu gahinda rirababajwe n'abagabo bakwa ubuzima n'abatambukanyi babo, ahanini bivuye ku kaboregwe kuva mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka wa 2026. Iryo shirahamwe rivuga ko hishwe abagabo barenga 10. Ishami rya ONU rijejwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida riragabisha ko igabanuka ry'amafaranga akoreshwa mu rugamba rwo gutuza ico kiza rishobora gutuma ico gikorwa gicumbagira haba ku isi ndetse no mu Burundi. Muri ANSS naho ishirahamwe ryitaho abarwayi ndetse n'abandi ikiza ca sida bashikiriza ko ihagarikwa ry'iyo mfashanyo ryatumye batagishobora kugarukira ku bagendana uwo mugera nk'uko bavyipfuza. Muyavugwa mu nkino, abakunzi b'urukino rw'umupira w'amaboko basketball barindiranye igishika kumenya umugwi uzotahukana igikombe hagati ya Dinamo n'Urunani. Ni mu gihe kugeza ku rukino rwa kane iyo migwi yompi inganya amanota. Hiyo ari incamake, mu kanya tuja ku nkuru imwe imwe ukwayo. Tubirenda baramutse, duhere mu gisata c'umutekano. Abantu 13 nibo uruganda rwa radio RPA rwashoboye kumenya ko bishwe mu ntara zine mu zigize igihugu mu kwezi kwa Mukakaro twaraye dusozereye. Muri bo harimo abakenyezi 3 n'umwana umwe. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira byinshi ku bijanye n'abo bantu batwe ubuzima. Intara ya Gitega nizo bwa mbere aho hishwe abantu 5, igakurikirwa n'intara ya Bujumbura hishwe abantu 4, intara ya Burunga hishwe abantu 3, nayo intara ya Buhumuza hishwe umuntu umwe. Bose hamwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 13 bishwe mu ntara zine mu zigize igihugu muri uku kwezi kw'indwi guheze. Muri bo 7 bishwe batemagujwe imipanga mu makomine ya Gitega, Cibitoke, Bubanza, Musongati hamwe na Gishubi. Aha twovuga umutama yitwa Silvestre Siyomvo w'imyaka 75 yishwe uw'agashinyaguro yike ku burozi muri komine Cibitoke. Muri abo bishwe muri uku kwezi kw'indwi guheze 6 batowe ibiziga mu makomine ya Gitega, Nyanza, Cibitoke, Gishubi, Makamba hamwe na Muyinga. Aha twovuga umusore yitwa Buzoya yatowe ikiziga muri komine Gishubi. Uwo musore akaba yari yimirije kuba kugwiwe. Muri abo bishwe muri uku kwezi kw'indwi twaraye dusozereye harimo abakenyezi 3, bose bishwe n'abagabo babo, nabo akaba ari Violette Habonimana wo muri komine Musongati, Serafine Miburo wo muri komine Cibitoke hamwe na Fides Ndayishimiye wo muri komine Gishubi. Muri uku kwezi kw'indwi turangije harishwe umwana umwe muri komine Muyinga. Amatati yo mu muryango hamwe n'amatongo, ukwikekana uburozi hamwe no busuma ni bimwe mu vyibonekeje ko ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi, nayo mu bagiye bamenyekana ko bakoze ubwo bubisha nimbonera kuri. Emmanuel Ndayishimiye urakenuye mu vy'umutekano, kandi nari nababwiye mu ntangamarara abagabo 11 baramenyekanye ko bishwe nabo bubakanye mu mihingo itandukanye y'igihugu. 6 nabo barakomereka cyane kuva muri Rusama uyu mwaka wa 2026. Mu itangazo ryasohowe n'ishirahamwe abagabo mu gahinda kuri wa 6 bavuga ko kenshi ayo mabi ategwa n'akaboregwe. Idonido na Herveni Yuhire. Mu itangazo ryo kuri wa 6 igenekerezo rya mbere Myandagaro umwaka wa 2026 ryashyizwe ahabona n'ishirahamwe abagabo mu gahinda rivuga ko abagabo 11 ari bamaze kwicwa nabo bubakanye kuva mu kwezi kwa 5 gushika ubu mu mwaka wa 2026. Aho ni mu gihe abandi 6 bakomeretse bikomeye mu bice bitandukanye by'intara zigize igihugu. Mu iryo tangazo ry'iryo shirahamwe nyene rirekana neza ko bamwe mu bana rimwe na rimwe bafatanya na banyina mu kwica base wabo, ivyo babona ko biteye amakenga, bagasaba ko haba ingingo zikomeye kugira tuzwe ubwo bukozi bw'ikibi. Bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Butanyerera bavuga ko zimwe mu mvo zitera mabi akenshi arakaboregwe, ariko bose bagahuriza
bashikiriza ku cyumviro c'uko uwagijwe n'ivyo vyaha akwiriye guhanwa hakurikijwe amategeko. Ku ruhande rw'abagabo nk'uko biri muri iryo tangazo, nabo basaba ko ubutungane bwokora ataguhengama kugira ihohoterwa rikorerwa uwo wese mu rugo rihagarare. Boniface Ndwimana arongoye iryo shirahamwe abagabo mu gahinda anegura ko abagirizwa bakingirwa ikibaba ku mvo zitandukanye, rimwe na rimwe hakabamwo kumvikanisha hagukurikiza amategeko. Arakoze na Hervé Yuhire. Tubandanirize mu gisata c'agateka kazina muntu. Haraheze iminsi 10 imiryango itatu iheruka guhunguka ivuye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu kibanyi ca Tanzania yirukanywe mu kibanza gishikiramwo impunzi zihungutse kiri muri zone ya Nyabitare komine Gisuru intara ya Buhumuza. Muri kino gihe iyo miryango ikabihanzwe n'ingorane nyinshi nko kubura icifungura hamwe n'imbeho kuko barara hanze inyuma y'ico kibanza bari bashikiyemwo. Inkuru twateguriwe na Baratazaro Miburo. Iyo miryango itatu itabaza yuko igera yicwe na kigoyi n'imbeho nabaheruka guhunguka bavuye mu kambi ya Nyarugusu yo mu gihugu ca Tanzania bashikiye mu kibanza bakiriramwo impunzi zihungutse kiri muri zone Nyabitare komine Gisuru mu ntara ya Buhumuza. Amakuru dukura ngaho amenyesha yuko izo mpunzi ko zashitse muri ico kibanza kuva itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka zishika ari miryango 200. Uko iminsi yagenda niko bamwe baza bararonka imfashanyo bari bagenewe imbere yuko basubira mu ngo zabo. Ayo makuru avuga ko iyo miryango itatu yasigaye kubera ko bari basanze ku ntonde baronkera ko imfashanyo hariko amafaranga adakwiye, niho guca basaba iyo miryango itatu kuba irarungitse abagabo n'abana mu makomine bavuyemo, hanyuma abagore ngo barindire iyo mfashanyo y'amafaranga bahabwa n'ishirahamwe hasere, ariko bararindiriye ngo amaso ahera mu kirere. Haraheze rero iminsi 10 iyo miryango isohowe mw'ico kibanza bashikiyemwo, baca baha umuryango umwe amasuka abiri ngo nibagende guca ingero. Abakenyezi ubu bakaba barara hanze mu vyatsi inyuma y'ico kibanza bari bashikiyemwo, bakavuga ko batabona iyo boja na rya ivyo bemerewe n'ishiramwe mpuzamakungu gita impunzi hasere batarabironswa. Aho bakavuga cane amafaranga bari bemerewe yo kwifashisha. Ubu rero aho bari bakaba batagira ico bahereza umunwa, imbeho nayo ikaba ivuza ubuhuha. Bamenyesha kandi yuko bafise ubwoba ko abana babayeho nabi aho bashikiye ku migwa mikuru y'amakomine na rya bare barindiriye iyo fashanyo izozanwa n'abagore babo. Batabaza rero ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ryabakiriye kubafasha bakaronswa iyo fashanyo, hanyuma baheze bagende mu makomine baturukamwo kuraba imiryango yabo. Bagasaba kandi abagira neza babishoboye mw'iki gihe kuza barabagarukira Kongo, kuko aho bari bafashwa n'umunyagihugu wese ahita afise umutima w'ikigongwe. Uruganda rwa RPA rwarondeye abo mwishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi hasere ariko twabakenye. Baratazaro Miburo. Hii muriko murumva ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu baduha akaruhuko mu buhinga bw'ivyuma, duce tubananya n'amakuru twabateguriye mu gisata c'amagara y'abantu. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Mu Burundi hari ibihumbi by'abanyororo bafunzwe bategerezwa kuba barekuwe, hari n'abandi bakora ibyaha bikabahama ariko ntibabihanigwe. President Ndayishimiye asigura ko abo badafungwa abireka nkana kugira ntibaje kugaranirwa mu mabohero, babeshweho na leta mu gihe bogize ibindi bokoze biteza imbere igihugu. Mbega abo bafunzwe uyu munsi ku karenganyo naco bagoza leta? Ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero bumaze imyaka bwisubiriza, ukwankira abanyororo bamwe kuja kwivuza vyoba bikorwa nkana kugira leta igabanye uburyo ibatangako naho yase kubarekura. Abategetsi mu gisata c'ubutungane banka kubarekura, naco muri kazoza intahe ntiyasubizwa ijambo bazobazwa. Biraje ko nabandi bitwa
kaze mu kiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri uyu wa mbere igengezo rya gatatu Myandagaro. Abatumire ni Professeur Didastiganahe n'umuhinga mu by'amategeko, akaba yarabaye n'umushikiranganje w'ubutungane. Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe riharanira agateka kazira muntu n'akabanyororo Aprodeage. Kiganiro ijambo ni rwawe muzogikurikirana ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura. Nari nabivuze navyo nyene ndabica ku masonga. Urugamba rwo kurwanya umugera utera indwara ya sida rurashobora gusubira inyuma ku isi yose. Ishami ryawe nirijejwe kurwanya sida riragabisha ku kugabanuka kw'amafaranga akoreshwa muri urwo rugamba, ibifise ingaruka ku bikorwa vyo kurwanya ico kiza sida mu Burundi, aho uburyo bw'amafaranga buva hanini mu makungu mu gukinga uwo mugera no mu kwitaho abawanduye. Inkuru ya Eric Niyonzima. Mu cegeranyo casohowe kuwa mbere igenekerezo rya 27 mu Kakaro umwaka wa 2026, ishyirahamwe ryawe nirijejwe kurwanya sida rimenyesha ko amafaranga atangwa n'amakungu mu kurwanya umugera wa sida yagabanutse hafi 1/5. Ayo mafaranga barenga gato imiliyardi 7 z'amadolari y'Abanyamerika, akaba ari urugero rwo hasi cane mu myaka hafi 20 iheze. Ishyirahamwe ryawe nirijejwe kurwanya sida rivuga ko ku miliyoni n'ibihumbi 200 banduye umugera wa sida mu mwaka uheze. Abantu hafi 9,000,000 mu bagendana n'uwo mugera ntibaronswa imiti, mu gihe abantu 570 bapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2025 biturutse ku ndwara zijanye na sida. Ishyirahamwe ryawe nirijejwe kurwanya sida rivuga ko uku kugabanuka kw'amafaranga gushobora gusubiza inyuma intambwe yari imaze guterwa mu kurwanya sida, kandi bikabangamira intumbero yo kurandurana n'imizi iyo ndwara ku isi yose bitarenze umwaka w'ibihumbi 2030. Kandi naho iyo ngorane yateye amakenga, igihugu gifashwa n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu mu bikorwa bitandukanye vyo gukinga sida, gupima abantu no kwitaho abanduye. Nk'uko bivugwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi, igitigiri c'igipimo caragabanutse ko umuntu yanduye sida caraduze kiva ku bice 9% mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2024 gishika ku bice 18% ku gice ca mbere c'umwaka wa 2025. Ubwo bushikiranganje kandi buvuga ko urwaruka ruri hagati y'imyaka 14 na 25 rungana n'ibice hafi 35% by'abantu bashasha bandura uwo mugera. Kugabanuka kw'amafaranga rero gushobora gutuma ibikorwa byo gukinga no kumenyesha abantu ku bijanye n'umugera wa sida bigabanuka, nk'uko ishyirahamwe ryawe nirijejwe kurwanya sida ribimenyesha. Eric Niyonzima mwishirahamwe rijejwe gufasha abagendana umugera wa sida mu Burundi ANSS Santé Plus bashikiriza ko ihagarikwa ry'iyo mfashanyo ryatumye batakaza ibice 49% by'uburyo bahora bakoresha mu kugarukira ku bagendana uwo mugera. Mu kiganiro yahaye ikimenyesha makuru yaga muri iyi ndwi, Jeanne Gapia arongoye ishirahamwe ANSS Santé Plus yashikirije ko abariko bandura ku bwinshi umugera wa sida muri kino gihe mu Burundi arugwaruka. Gapia asigura ko biterwa hanini nuko inyigisho zitangwa ku bijanye no kwirinda sida zagabanutse cyane. Tega amatwi Jeanne Gapia arongoye ishirahamwe ANSS Santé Plus. Turiko twakira ugwaruka, turakira n'abandi, mugabo iyo turiko turaraba abaza kwipimisha abo dusanga baranduye benshi ubu ni mu gwaruka. Biterwa niki? Nuko ndabivuga twese twarahagaritse kuvuga yuko hakiri kiza. Kuvyerekeye umugera dusanga twarateye imbere, abantu bari bameze neza, ariko tukaguma tubura abantu. Mu mwaka uheze twabuze 57 gushika mu kwezi kwa gatatu, amezi 3 gusa twamaze kubura abantu 22. Bivuga ko ku mwaka bigumye kuri uwo murindi dushobora kugera 80. Urumva ko biko bigenda bituka. Abakiri bato rero nta kwigishwa ko kiriho, sinibaza ko mu miryango bakibiganira. Rero tuko turabona baza kandi baremvye. Hariho nk'umuti tutari tukirondera, umuti witwa fluconazole. Ubu rero tuko turakenera twigura amahera menshi. Abo bana ngira ngo bararaba bagasanga nta ngorane kiriho, nta capa kiri mw'ibarabara, nta muntu akivuga yuko ari umugera. Rimwe mu mwaka turahimbaza wa munsi mukuru, naho nyine bakabona abantu bameze neza, basa neza, bagaca bibaza ati ico kibazo ntikikiri kibazo. Hanyuma bagaca bahura nkumbure n'abantu nabo nyene nkumbure batabizi canke babizi,
kuko muhora mwumva abantu basigaye bavuga ngo hakugwara diabete bogwara umugera bafashe ko atakira ikibazo nkuko nkunda kubabwira nti muzava muronka vyose birababaje kuko ari igihe hariho kutamenya mbe mfate ko n'ubu batabizi ko mbona umenga baragira ubushakashatsi bakatubwira ko abantu bazi akamaro ko kwikingira ni uko umuntu yihangana umuntu atashoboye kwihangana arikingira uburyo bwa gatatu ni kuba amaze kwandura umugera wa sida ni uko umuntu yanduye umugera wa sida afata neza imiti kuko iyo umuntu amaze gufata neza imiti ntiyanduza. Jeanne Gapia avuga kandi ko uburyo buza imbere cyane mu kwandura umugera wa sida kugwaruka ari uguhuza ibitsina agahamagarira abo bose vyega kwicara hamwe kugira ngo inyigisho zijanye no kwirinda umugera wa sida zongere zitangwe ku bwinshi. Dusubire dukurikire Jeanne Gapia akaba ari umukuru w'ishirahamwe ANSS Santé Plus. Rero nibaza ko harageze ko dusubira kwicara hamwe twarabivuga y'umushikiranganje w'amagara y'abantu aravyumva ndamusaba yuko yofata iyambere akadukoranya twebwe abakiri bato abafasha Uburundi tukicarana tukiyumvira mbega twokwigisha gute kuko amajambo twavuga araheze imyaka 30 siyo twovuga ubu dutegerezwa kuronka ingene tubivuga bijanye n'ibihe turimo ariko dusubire twigisha uburyo bumwe gusa kuko mu bitaro ubu unya nta rushinge rukoresha abantu babiri abantu baragabanije ibintu byo gukoresha inzembe ubu uburyo bukomeye cyane banduriramwo no guhuza ibitsina tuvuga ko ari byo gusambana kuko kenshi abantu baba bubatse abo bana mwumva barabimenya ntibaze kwivuza bakaza baremvye baza kugera kuremba bamaze igihe bariko barabonana n'abandi aho baba bariko baradomeka. Rero ikintu kigoye muri iyo ngwano turiko turatangura nuko nabo dushoboye gushira ku miti bagasubira kamera neza asubira gusa neza agaca asubira kureka gufata umuti. Rero iyo aretse gufata umuti arafata umwanya kugira ngo agware mugaya migera yamaze gusubira kuba iboneka mu maraso bivuga ngo iyo iboneka mu maraso abayandi Muyavugwa mu by'intwaro abahoze ari abakozi ba leta baba 12,000 nibo ikigo cy'igihugu kijejwe gutunganiriza abakukuruke cari kimaze guha impamba yabagenewe gushika kwa 31 mu kakaro uyu mwaka wa 2026. Ivyo navyo vyashikirijwe n'umuyobozi w'ico kigo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turasozera. Jean Anastase Hicu Burundi yamenyesheje ariko ko hari abo batarashobora gutunganiriza kubera ko bacerewe gutanga impapuro basabwa kugira ngo ico kigo gishobore kumenya imishahara fatiro yabo. Tumukurikire. ONPR yaronse umushahara wa nyuma w'ukwezi kugira ngo ironke umushahara w'ifatiro mu guharura pension z'abakukuruke 2,213. Ni nk'aba bakurikira: abakukuruke babaye abashinga amateka canke abakenguza amateka ariko batigeze bakora mu bisata bya leta biziganiriza abakozi muri ONPR. Byaragoranye rero kuronka umushahara w'ifatiro kugira ngo duharure pension yabo. Kabiri, hariho abakukuruke batitabiriye akamo twabateye ko kuzana impapuro zemewe ta accreditif kugira ngo turonke umushahara w'ifatiro. Twizigiye ko ubu bagiye kuzituzanira kugira ngo pension y'ukwezi kwa gitugutu uzoharurwe byose bikwiye. Hariho abazanye impapuro bahemberwako bulletin de paie. Abo bisabwa ko baza bitwaje décision de régularisation de carrière kuko niyo idufasha kubona umushahara w'ifatiro. Abatashoboye kuzana izo mpapuro muri irya kiringo twatanze mumenye ubwa mbere ko irya kiringo twagitanze kugira ngo dushobore guhemba muri juillet twashyize muri 20. Mugabo n'icyabuza yuko 21, 22 babandanya babizana kugira ngo muri août tuze tubarabire. No kuvuga n'ubo aho bizozira zose
tuzozakira imigwa mikuru y'amaprovinsi yose aretire du pays arashobora kubegera akabibahereza bice bidushikiye. uwo yari Jean Anastase Hicuburundi arongoye ikigo ONPR. Imigwi ya Dinamo n'Urunani kugeza ku rukino rwa kane yaranganya intsinzi zibiri ku zindi mu nkino za playoffs za basketball. Vyitezwe ko uramuka aronse intsinzi mu rukino rwa gatanu azoba ariko aratera intambwe yo gushobora gutahukana igikombe. Ni inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. muri urwo rukino rwabonetsemwo amanota make ugereranije na zitatu zarangiye. Iyo migwi y'Urunani na Dinamo yagiraga bangana uduce gushika urukino rurangiye. Agace ka mbere katahukanywe n'Urunani ku manota 18 kuri 13 ya Dinamo, aka kabiri gatsindwa na Dinamo ku manota 18 ku 9. Iyo migwi ija kuruhuka Dinamo ifise amanota 27 kuri 23 y'Urunani. Agace ka gatatu Urunani niko rwagatahukanye ku manota 16 kuri 15, naye ka kane ari nako kanyuma Dinamo yagatsinze ku manota 19 kuri 18. Uwo mugwi ubutahukanye intsinzi y'amanota 61 kuri 53. Muri urwo rukino twavuga ko ku ruhande rwa Dinamo umukinyi yigaragaje kurusha abandi ari Karabona Clement yinjije amanota 23. Ujeje Homisi yaramaze imisi ari wahetse Urunani, ubona ko ari nawe kizigenza w'umugwi ntivyamworoheye kuko mu minota 37 yakinye yinjije amanota 9. Urwo rukino rwaragarukanye icizere gikomeye mu mugwi wa Dinamo kuko iyo Dinamo iramuka idatsinze kuri no w'Imana hari igikombe cyari kurara gitanzwe. Siko vyagenze rero, ahubwo mu rukino rugira gatanu kuri no w'Imana haraza guca uwambaye kuko uramuka atsinze azoba ariko aratera intambwe igana ku gikombe. Mu bakobwa naho Resipo batsinze Dinamo ku manota 68 kuri 40. Agace ka mbere katsinzwe na Resipo ku manota 17 ku 8, aka kabiri gatwagwa nanone na Resipo ku manota 17 kuri 11. Iyo migwiza kuruhuka Resipo bafise amanota 38 kuri 19 ya Dinamo. Agace ka gatatu Dinamo yari nanase iragatsinda ku manota 16 ku 9, ariko mu gace ka kane Resipo yararushije bimwe bikomeye Dinamo mu kuyitsinda ku manota 21 kuri 5. Okor Belinda wa Resipo niwe yinjije amanota menshi muri urwo rukino aho yashikanye 22 mu minota 36 yakinye. Iyo migwi nayo nyene cyo kimwe no mu bagabo inganya intsinzi zibiri ku zindi. Desire Hatungimana. Amakuru adushikiriye rero mu kanya havuga ko mu rukino rugira gatanu muri izo nkino za playoff Urunani hariko gwatahukanye intsinzi y'amanota 69 kuri 62 ya Dinamo. Tukaba tuzobigaruka ko mu idonido mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere. Hano rero kubivugwa mu nkino duce dusozerera amakuru yo kuri no wa kabiri Myandagaro umwaka wa 2026. Gire ko nshimira mwebwe mwese mwariko murayumviriza, bakoze na bagenzanje bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira aho muherereye. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko, ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'Imana.